Ishengero rya Méthodiste libre mu Burundi paroisse Cibitoke ryakoze igikorwa cyo gusura impunzi z'abakongomani bari mu nkambi ya zone Cibitoke. Ico gikorwa kikaba cakozwe kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya gatanu ndamukiza uyu mwaka wa 2025. Reka ndabahe ikaze kuri mikro ni jewe Irankunda Ado Desire. Ishengero rya Méthodiste libre paroisse Cibitoke ryakoze igikorwa cyo kugendera impunzi ziri mu nkambi ya zone Cibitoke. Bakaba baje bitwaje ibifungurwa bigizwe n'ibigori, ibiharage, ubududu, ifu y'imyumbati, ibijumbu, isabune zo kumesura. Ivyo bikorwa bikaba vyari biherekejwe na Reverend Dr Innocent Yamuremye, akaba ari nawe asanzwe arongoye Ishengero Méthodiste libre paroisse Cibitoke. Abavuga butumwa bo muri iryo shengero n'abarongoye ibisata bitandukanye hamwe n'abakristo muri rusangi. Reverend Innocent akaba yatanze ijambo ry'indemesho kuri izo mpunzi. Yagize ati: "Ini kanisa la Méthodiste libre parukia ya Cibitoke. Iri ni shengero rya Méthodiste libre paroisse Cibitoke. Twiyumviriye kuza kubagera ko tuje twitwaje bino bifungurwa. Ntabwo bihagije ku buryo byo bakwira, ariko mu byakiruko kuko bivuye ku mutima w'urukundo. Ati twiyumviriye kubanza guha abatama n'abatamakazi. Bishobora kutabakwira mwese kuko ibyo twazanye bidahagije, ariko nutashikirwa wihangane. Unashukuru hivyo hivyo." Nyuma yo kubaremesha yafashe akanya araduza isengesho aho yasengeye abateshejwe izabo. Mu isengesho ryiwe yabasengeye abasabira ku Mana ko yobacira inzira kugira ubuzima barimwo buhinduke, igihugu cabo gishobore kuronka amahoro kugira baze basubire mu ngo zabo bongere batekane. Nyuma y'isengesho haciye hakurikira igikorwa cyo guha abateshejwe izabo igikemanyi baje babazaniye, aho hashoboye kuronswa ibifungurwa abari mu zabukuru hamwe n'abana batari kumwe n'abavyeyi babo. Urongoye Ishengero Méthodiste libre paroisse Cibitoke aratwiganira ibijanye n'ico gikorwa. Jewe ni Reverend Dr Innocent Yamuremye, sanzwe ndongoye paroisse ya Cibitoke mu Ishengero Méthodiste libre mu Burundi. Ni ibikorwa vyateguwe n'abanyeshengero b'ishengero rya Méthodiste libre paroisse ya Cibitoke inyuma yo kumenya ko hariho bene data bavuye muri Kongo b'impunzi begeranirijwe aha kuri zone ya Cibitoke. Mu mutima w'ikigongwe no gukundana twiyumviriye nk'abanyeshengero kwegeranya bimwe mu vy'Imana yaduhezagije na cyane cyane bifungurwa kugira tubashikeko. Ni muri iyo ntumbero rero no munsi paroisse yose twasidukanye n'iyonka tuzanye ako gakemanyi, ariko kandi tugaherekeresha n'ijambo ryo kubihanganisha no kubasengera kugira ngo umunsi tutazi Imana izubasubize mu macumbi y'iwabo muri Kongo. Muri rusange vyagenze neza inyuma yo kubona ko abakeneye ubufasha ari benshi. Kuvyo twari twaronse twagerageje gufasha na cyane cyane abari mu zabukuru n'abana bahunze badafise abavyeyi. Vyagenze neza rero kuko abari batonze ibitigira nyamwinshi vyaronse. Reka ndabashimire mwege mwese mudahengeshanya kubana natwe mu biganiro vyacu. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Irankunda Ado Desire.